Ezi turi beza canke muri beza ahasigaye nukwezi twinjiyemwo neza na neza kuzoba kudasanzwe ku bakenyezi ku bavyeyi batwibarutse azoba ari umunsi mukuru mpuzamakungu hari umukenyezi igenekerezo rya 8 kwezi kwa gatatu ino tariki ni ingaruka mwaka kuko mu kubaha agaciro abari kintu gikomeye cyane bwana Claude Saga hajyo hari umugabo ni hetari yareka irahari ujya hagira hari journée internationale y'umugabo abayimbarira cyangwa no mugabo barungitse ara muri assurance BIC mugabo igituma ndari bajije nuko mazi iminsi mbona ishira hamwe ikinga gateka kiki kabasore kabagabo tuzohateba zeko ariko barabiraba nuko Claude Saga nta kintu dukwata kugira ko twakira neza na neza uno mutumire witeka kuva hariya muri assurance BIC nizere ko beze neza yego turabahoro cyane gato tugufashe hariya muri assurance BIC muyagamari turamahoro wanashima twaje ngaha muri studio ya PJ Classic FM yes I turamahoro twakabazaniye inkuru nziza wanashima ariko gati mbere ko tujya ku nkuru nziza utangwira widondera bariko baradukurikira n'icyo ugejwe muri assurance BIC murakora cyane twakira ku mazina nitwa Hasuma Ndayishimiye kabasanzwe ndi ujejwe uhagarariye ibikorwa bya production muri assurance BIC wanashima nkabaraje ku izina rya assurance BIC unakwambaye n'agapira keza kari kwa assurance BIC muragerageza murabishobora nuko ati inkuru nziza amakuru agezweho kano kanya hariya muri assurance BIC nayahe assurance BIC nkuko twama twabikoze twama dutangariza abadukurikirana banashima ndetse abanywanyi bacu aho bari hose haba abarundi canke ababa mu gihugu cy'u Burundi mu kubakurikirana mu bijanye n'imirimo yabo ya misi yose mu kubakingira impanuka mu byo babakora na cyane iyo bagize impanuka tugashobora kubashumbusha badatamye kugira ngo ibyo bakora bigume bibungabunzwe ndetse wanashima n'inyuma y'impanuka ubuzima bukabandanya abariko baradukurikira bashobora kwibaza bati hari aho bagarukiriza canke basira ibintu vyose tudondagurira ibyo musanzwe mwasira hariya muri assurance BIC ndetse nakabigamwe mufise gatandukanye n'izindi assurance basoze hano ku butaka bw'u Burundi assurance BIC mpereye muzo wayo nishira hamwe y'ubwishingizi no gushumbusha bahuye n'impanuka ryabayeho kuva mu mwaka wa 2017 gishizeho n'umugwi w'abakommerce canke w'abagwiza tunga baha mu Burundi baje guhindura cyane cyane ibyahora bitagenda neza mu gisite cy'amassurance abenshi barayidogera rero ni ishira hamwe ryaje guhindura na cyane mu bahuye n'impanuka mu kubashumbusha gihe badatamye batagiye mu masentare canke mu mburano zitandukanye kuko iyo umuntu afashe assurance koko abafise ubwishingizi ni nkuko abafise ico kintu yafatiye assurance mu gihe cahuye n'impanuka assurance BIC rero ikingira ibitandukanye na cyane ifatiye ivyo bayitura bipfuza turavuga duhereye bwa mbere kuri assurance automobile n'abafise ingendeshwa bose turabaha assurance ibakingira cyane mu gihe bagize impanuka mu ibarabara bagashobora gushumbushwa turatanga assurance ifatiye ku mpanuka haba ku bafise inyubako abafise ibidanazwa mu masoko canke mu magaleri eka wanashima nabwe ngaho muri studio PJ Classic FM turashobora kubakingira impanuka ko umucanga urashobora kwaduka ko tugufise aha rero namwe mwijajare turabakeneye ko tubakingira assurance BIC kandi rakingira abanyamitahe baja gusumira hanze ama importation canke abashorera hanze ari byo ma exportation igakingira ivyo bagiye kuzana mu gihe byoshika bigahura n'impanuka assurance BIC ikabashumbusha shumbusha kandi abashobora kugira amaxida atandukanye hariho assurance bitwa accident corporel irakingira wari we wese haba amakoperative amashiramwe akorera hamwe abakorera mu bisata byo gucukura ubutare canke ibindi byose bisaba ko abakozi bakingiwe kandi bogira impanuka bataba biteze assurance BIC kandi irakora icyo bitwa assurance maladie ubuzima nikatihabwa kandi ingwara ntawuzi ahishikira harahigutera mu mufuko hagaragara tukifuza ko umuryango wose cyangwa umuntu wese yogira indinganizo yo kuba afise ubwishingizi bwo kwivuza mu gihe kumbure ingwara ikubiranije wacu simbira kwa muganga ujanye agakarita ka assurance BIC ukavugwa
kandi tukatwizera yuko mu gihe wivuje Imana ibiciyemo ucugira n'amagara meza ugakira. Assurance BIC kandi irakingira abafisa amashantier, assurance touristique chantier, ababubaka ibitarugwa, amazu, ibiraro ndetse n'ibindi byose. Turipfuza ko abo bantu bokora ibyo bikorwa by'iterambere bafise ubwishingizi mu gihe bagize impanuka bijanye n'ibyo bariko barakora. Assurance BIC aseruka kandi ikabashumbusha bataratama. Assurance BIC kandi iratanga ubwishingizi haba ku mabanke canke ama microfinance ajya amafaranga bariko barakoresha. Hashobora kuza abantu bakabinjirana canke bakiba amafaranga abayashizeho. Muri ico gihe Assurance BIC iraseruka nk'uwayishingiye kandi abo bantu ikashumbusha mu gihe amafaranga yibwe. Niyo kenshi twica assurance vol de fond. Assurance BIC irakinga byinshi rwose, haba abafisa ama entrepôt, abafisa ama agence en douane, iratanga garantie mu gihe bishobora gushika bakama contrefaçon canke muvyo ariko barakora batashoboye gutunganya nkuko babikora. Assurance BIC irabishingira mu gihe bayegire bagira amasezerano, ivyo bafatiye assurance bigahura n'impanuka, Assurance BIC ikabashumbusha. Muri rusange Assurance BIC itanga ubwishingizi bivanye n'ico umuntu aje arondera, iramwumviriza ikamuha orientation bivanye na risque abafise canke ivyo ariko arakora byose. Assurance BIC ikamwumviriza wanashimika namutegura kamuha makuru kubijanye n'icyo cyose yifuza gufatira assurance agataronse ubwo bwishingizi. Muri make nivyo dusanzwe dukora. Akabirya rero mwatubaje imbere akabirya nakahe muri Assurance BIC. Icambere nuko turavye amashira hamwe yakora mu gisata c'amassurance c'ubwishingizi abenshi barayidogira, na cyane mu gihe umuntu yagize impanuka bakamutererana. Assurance BIC yaje nk'inyishu kuri ivyo, irabumviriza ikabereka intambuko zo zisabwa kugira ngo ushobore gushumbushwa. Muri ico gihe ikagusaba ivyo tuma koko unyarukirizwa mu gushumbushwa. Mu gihe byose wabizanye rero Assurance BIC ico gifata mu minwe. Ubwo nyene bukwi na bukwi umaze kwegeranya izo mpapuro bagusavye banagufashije ingene wozironka kuguha intumbero naho wozironderera, Assurance BIC igaca igushumbusha utiriwe uraja mu mburano canke ngo widoka nyamara haheze imyaka 5 haheze imyaka 3 oya. Assurance BIC nicyo yaje gukosora. Ikindi twobatanganiza ngaha muri studio PG Classic FM nuko muri mwaka wa 2023 nkuko benshi bagiye batugana batwitura badushikiriza yuko ibikorwa dukora babyipfuza hagati mu gihugu ndetse wanashima ku mwanya mwiza, twarabumvirije bavuze rimwe twumva gatanu gusa tubikora. Ibikorwa dukora twarabigwije mu ntara zose zigize kindi gihugu cyacu cy'u Burundi. Mu ntara zose Assurance BIC irahari. Ikora guhera ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa dimanche, kuko benshi barakenera ibikorwa nk'ibyo ama service nkayo muri weekend. Guhera sangapi ugera sangapi? Mu minsi sanzwe guhera ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu, imiryango ya BIC haba kuri siege ayisanzwe ikorera nka Musaka cha Bujumbura ndetse no mu ntara hagati. Ibikorwa bitangura isaha 1:30 bigasozegwa igihe cy'isaha 11:30. Mu misi nayo ya weekend ya misi y'akaruhuko kuri bamwe n'abandi, Assurance BIC iratanga ayo service. Nkuko benshi babidushikiriza abafise imanza abakumbi bataronsa kanya muri ya misi yindi, turakeneye yuko aya service yanyu tuyaronka nk'ijya misi umuntu atabafatiwe n'ubuzi cyane. Twarabumvirije dushiraho ico gisata haba mu agence uyo akora imisi yose no ku masaha yose gushika isaha 11:30 uri kwambishwa kuri dimanche kuri siege ya BIC ahisanzwe ikorera mu gisagara ca Bujumbura muri rohero ya mbere, aho bita kuri Avendoroni harabana no ku bitaro kwa Dr Binagana. Ivyo bikorwa muri weekend babiko birakorwa ama service uhereye isaha 5 gushika isaha 9 z'umuhingamo. Tukifuza rero gutangariza abarundi bose ndetse n'abangaha mu gihugu cacu babipfuza ibijanye na assurance cyangwa ubwishingizi yuko BIC imiryango yayuguruye ku bwabo muri ivyo bihe bidasanzwe bya weekend. Ariko je cangaruka tuvuze BIC tuza kumva ikaramu yagira kundwa cyane. Sinzi ko Assurance BIC ko baraka ari jambo ryuzuye canke ryo bari jambo ricagaguritse. Murashobora kubwira abariko
abatwumviriza icyo BIC risigura dukuye ko assurance murakoze cyane abenshi batwitiranye n'ikaramu koko n'ikaramu ikaramu ikora ibikora inka yanditse ntifudika n'ifuditse ususubira ukandika ariko assurance BIC si ikaramu ko benshi bavyumva mu majambo yose bayita business insurance and reinsurance company akaba ari ishirahamwe y'ubwishingizi no gukinga impanuka yego ya mwavuze ibisatana cyane byose vyuzuye byo mukoreramwo abo mugenda murakira maze mubatunganiriza mu bihe by'amashuri amashuri murabona ko ahera mu wa mbere akagera ndetse no muri za kaminuza usanga hari uruja n'uruza rw'abanyeshuri bava ku mashuri bongera bataha mukorana gute n'amashuri mu bijanye na assurance umunyeshuri ari kwishuri ndetse no mu rugendo rwo gutaha canke rwo kuja kwishuri murakoze cyane nkuko igihugu cacu gitunganije amashuri yose akorera ku butaka bw'u Burundi arafata assurance akingira abana na cyane benshi tuyita assurance scolaire ni mu gihe umwana bavuye imuhira agiye kwishuri ashobora guhura n'impanuka ari mu nzira atarashika no kwishuri canke ariko ava kwishuri asubira imuhira assurance BIC yaratunganije iyo assurance ku buryo abana bose canke amashuri babigako ategura intonde zabo banyeshure assurance BIC gace bahereza ubwo bwishingizi iyo umwana rero agize iryo sanganya ishure riba rimwakiriye aharerewe aca tumbera assurance BIC hariho ifishe yuzurizwa muri ico gihe assurance BIC igaca ishumbusha mu gihe uwo mwana yagize impanuka ni kuvuga abana bose biga mu mutekano mu gihe batumbereye assurance BIC yego mu mavuriro naho mugenda mukorana gute murakoze cyane nkuko nabibabwiye amagara n'abashishika ntibayore na cyane umwe wese akwiye gukora indinganizo yo kwivuza ni kuvuga umunywanyi iyo yaje akitura assurance BIC bagirana amasezerano dusanzwe dufise ibitaro partenaire haba cyangwa ama pharmacie partenaire mu gihe umunywanyi wacu yafashe assurance maladie cyane kubwiyo cyane kubw'umuryango canke abakozi mwishira hamwe hariho amakarata yo kwivuriza ko tubahereza ni kuvuga yagiye kwa muganga baramwakira yerekanye ya karata yo kwivuza abasanzwe hariho amabo baca bamwakira bakamuvura iyo boni yaheza agashikana mu mafarmasi agacaguriraho imiti umba muri assurance BIC biroroshe byose biri ku rutonde umunywanyi wacu ntajuragirika ni kugendana gusaga karata mu gihe wafashe assurance maladie wavuze ko muri assurance BIC igihugu cyose mufiseho ibisata mwarakoze ivyigwa kugira ngo murabe intara yitabiriye cyane ibikorwa vya assurance BIC no kuvuga ko intara zose zabyitabiriye kuko twakorera ku byo bakeneye twaronka ibisabo cyane mu ntara zose novuga ko bose bari ku rutonde ahubwo gusa no kugira ngo dushikire n'abandi bose bakumbere batari bwashobore kuronka makuru yuko assurance BIC yabegereye aho mu ntari wabo yuko ivyo bikorwa dusanzwe tubikora intara zose ziri imbere ahubwo mboneye kano kaje kundi kuri micro ya PG Classic FM kugira ngo ntangarize abakorera ngaho mu Burundi bwacu yuko assurance BIC aho buri hose aho ugeze hose uyisangaho no mu gihe ubikeneye urashobora kwakura kuri telefone tugashobora kuguha intumbero canke kukubwira assurance agence ya BIC ikwegereye nimero yanyu yobiri hacanke ntirihishwa kuba telefone assurance nimero yacu nukuvuga uhamagara ku yindi mihora mu gihe ukeneye service iyo nimero yihamagara ko bakakumviriza nta nimero vere irabaho ariko uhamagara kuri nyene bisanzwe umuntu akeneye service harakabazo mfise na cyane ko twumvishije publicité ya assurance BIC turaza kumva ijwi ry'umuririmbyi azwi igihugu cy'u Burundi tunagarutse ni assurance BIC wabona igenderagenda ikoresha abana bandi mu bijanye no kumenyekana nakaye kamaro ko gukoresha umuhinga w'igikorwa mvabwenge mu bijanye no kuduza ukumenyekana kwa assurance BIC ni kuvuga assurance BIC ijana n'igihe cyane ifatiye ku guteza imbere abakora ibitandukanye ko twese dukorera mu bisata bitandukanye na cyane nkuko mubivuze abakoresha ibikorwa mvabwenge barafise impano bahawe na cyane biciye mu ndirimbo biciye mu byese aho hose BIC ibisanzwe ihari
BIC rero ntikora gusa mu byo gushumbusha abahuye n'impanuka irifuza yuko ikora nabo bandi bose bafishe ko baratera muri terambere rya kino gihugu ari naco gituma dushikira mwebwe abamenyesha makuru tugashikira abaririmbyi tugashikira abakini byese n'abandi kugira ngo bamamaze bashikirize abarundi bose yuko ubwishingizi ari karahara mu Rwanda ntibacura kuko iyo ufise ubwishingizi ubufise garanti yuko ibyo ukora byose ufise amahigwe yo kutabitakaza niyo bitakaye ubufise amahigwe 100% yo gushobora kubisubizwa mu gihe wafashe assurance. Mu myaka mumaze muri ko murakora no kuva muri 2017 nkuko mwabitubwiye twarabonye musinyanira amakontra nabo uri kuravuga aba artiste abakinyi ba comedy mugabo kino gihe turabona umengo akariro si kenshi hagati ya assurance BIC na bano ba artiste ndetse na bano bakinyi ba comedy ko twari tubone ibikorwa vyanyu bigaragara kenshi ku mbuga zabo iyo tubonye vyagabanutse ku mbuga zabo tubaza bamasezerano yaraheze canke ba assurance BIC yarayahagaritse kubera umusaruro babonye ari mwiza muri gukorana gute nino migwi mutumire dusanzwe dukorana neza cyane ego ibiduhuza ni byinshi no babwira yuko amasezerano atabarahera burya umuntu arakorera mu ibanga aza guserusha ariko arakora mu ibanga benshi batari babyiteze aho rero mworindira gatoya muzobona ko BIC koko iguma ikora ku neza yabayitura cyane cyane mu kunonosora ibyo baba bakeneye no kubatunganiriza mu mwanya biciye ku batandukanye. Mwatubwiye akabirya na cyane utubika mvuge utubijya navuga akabirya mugari usanga utwo tubijya ari twinshi cyane muri assurance BIC muri mu bandi nkuko mwavuze ati twe twaje nk'inyishu y'ibibazo abana bari abagenda baravuga twe turabangutse dutererana abana bariya umusaruro gushika kuri no munsi kuri no tariki uravye kuva aho mwatanguye mubona assurance BIC ihagaze gute mu zindi assurance BIC ihagaze neza cyane ibyo tubikura ku matemoignage yabo twakira cyane cyane ngene batunganirizwa iyo bagize impanuka burya iteka urihabwa n'abakubona si ugiha abo dutunganiriza nibo babona uruhara dufise mu cyama assurance kuko iyo tubemereye tugasezerana icyo twasezeranye mu gihe iyo mpanuka ibaye turabatunganiriza nibaza ko rero amanota meza tuyahabwa nabo twakira nabo dutunganiriza kandi turashima naco gituma twipfuza ko nabandi baba bari nyuma boza bagana imiryango ya assurance BIC kugira ngo ibatunganire. Mwavuze ko mwakwiye igihugu cyose intara zose kino gihe mubarizwayo murashobora guca yibaza ni mu makomine cyangwa ni ku ma province gusa ku migwa mikuru ya ma province kugira ngo twugurukire abariko baradukurikira kubyo buko uri mu Kirundo canke uri Makamba uri hatorinda kumanuka ibyo bavuga ati ndazi nezera neza ko hani wacu ihari na majahe nezera neza ni kumugwa mukuru w'intara canke no makomine ziri. Murakoze cyane haraho cyane ziri mu ntara no makomine ariko ahanini muri rusangi ziri amagence yacu ari kumugwa mikuru y'intara cyane turavye uture twegereye aho hantu nabahagenda n'ingene kugenda byoroshe twagiye turi abantu hari strategique ku buryo abenshi bashobora kubashika biboroheye batebanuka mu gisagara ca Bujumbura. Abakozi ba assurance bakorana gute n'abakiriya babo hari gihe kenshi usanga muri rusangi bivuze muri rusangi bakavuga ati eske abashefu babo baravisita bakaraba koko bariko barakorana neza n'abantu zino service ariko aratubwira ko zigenda uko nyene ariko arabitubwira ugerageje kuraba abakozi ba assurance abo mumaze kwangaja abakiriya babanye gute n'abakiriya ntibidoga je nibaza ko nakibabwiye burya umuntu ashimwa nuwo yakiriye témoignage tuzihabwa n'abakiriya bacu kuko nibo batanga amanota kuko we bakugeti yevariwe nk'umumenyesha makuru ari kuri micro timbe ijwi ryawe rimeze gute nuko batangariza abantu makuru bwati jewe ni ubihabwa no kumviriza utwumviza ne bavuga ati muri assurance BIC kuko bari hamateka mu kwakira abantu kuko umukiriya n'umukwe umukiriya n'umukwe arafite icubahiro kiba kimukwire kandi ubwambe niko tubumviriza tukabatumbereza mu byo babaje bipfuza kandi bakagenda batunganirijwe. Imigambi mufitiye na cyane ababitura muri kazoza dufatiye no munsi aho mugeze mumva ko mugeze heza mugiyo bija hose ntimurashika hari izindi plan mufise nyinshi na cyane mwateguriye ababitura nizi muri kazoza turafise imigambi atari mike cyane na cyane nuko dushika kwihangiro yuko
umurundi wese canke ukarakorera mu gihugu c'u Burundi abafise ubwishingizi iterambere ntirishoboka mu gihe udafise umutekano mu byo uri kurakora ukifuza ko rero umutekano uciye muri assurance umuntu wese yaba muto canke mukuru mu byo ari kararangura abafise ubwo bwishingizi tukifuza ko rero assurance BIC izifuta iyo myidogo yose yabayeho muri kahise yuko amashirahamwe y'ubwishingizi ayo assurance adashumbusha dushaka kubifuta kandi wanacima twaratanguye turi ku kivi amatemwa yayo yafise tukivuza rero ko assurance BIC yoba le leader des assurances mu gihugu cyacu Burundi Uburundi buri mu muryango Afrika y'ubuseruko kandi hari bisata bitandukanye byo mu bihugu bigize uwo muryango biriko biriyerekana bizana ibikorwa byabo mu gihugu cy'u Burundi assurance BIC yoba itegekanya nyene muri ako kazoza mu mugambi wa kazoza yuko ishobora nayo kwinjira mu muryango gukora mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko nkuko mutubajije umuntu ariko arakora imirimo yo misi yose ntiyugarana arakenerwa kugiranira ama partenariat canka kiyugurura imiryango haba binya canke kubasohoka kuko wanashima hari ibikorwa bijabuka imbibe z'igihugu assurance BIC isanzwe ikora nababwiye nk'umuntu agiye kurangurira hanze canke ashoye hanze ibyiwe assurance BIC iba yamaze kumwegera bisigura yuko niyo yagiye mu mahanga iba yamaze kumukingira ubufasha indege agiye mu mirimo yo canke agiye mu mabanga atandukanye y'igihugu abafise ubwishingizi bwa assurance voyage bisigura yuko no mu mahanga assurance BIC ishikayo muri make rero BIC ntiyugaranye yipfuza yuko umuntu wese mu byo ari karakora hari hose na cyane cyane duhereye mu Burundi imiryango yuguruka aho hose umuntu aba akeneye ko aronkera assurance na cyane cyane duhereye mu gihugu cyacu ikugura imiryango abinjira n'abasohoka bose baje bakenera assurance bakayironka kugiye kandi ku mwanya mwiza urumva ko ibintu bimeze neza Claude Saga urindiriye iki indire kubaza ko twebwe natwe dushiramo karibu cyane imiryango iruguru turi kumwe ahubwo nabandi kugira baze ko bashikira baraducako iyi twe twagiriye ubuntu ni karibu cyane iyi studio turakeneye ko nayo nyene ibikingiwe abantu bikagenda neza aho nyene deja turi kumwe nawe ngaha irakingiwe assurance BIC iri muri studio na cyane yes nuko hari ibibazo twakubajije imbere yuko dusezerana gace tukomeza n'ibindi twateguriye bariko baradukurikira ari ukavuga ati mvuye hano nerekeje kuri studio ya PJ Classic FM niyo kino kibazo batakimbaza sinza kumva ko nonoke bikaba rutakubajije wavuye neza neza hariya ku cyaro kiru ca assurance BIC ufise niki nuko mu byo wateguye gushikiriza abagira mu byo nateguye gushikiriza abatwitura mu byo ntoba navuze na cyane cyane kumbure nuko umugwi nyamwinshi w'abarundi badafise ubwishingizi kandi bahagira impungenge yuko amassurance azimvye canke agora abayitura nukuri no bahumuriza assurance ntizizimvye cyane cyane bibaye n'ico bukeneye izo mpwinge zohera bumve yuko assurance ari umuti canke ari nyinshi mu gihe wagize impanuka mu gihe wayifashe rero uko kutatahura cyane canke gukorera kuri kahise mu birandurana n'imizi bakaza muri assurance BIC ibyabagoye muri kahise bakabafasha kubitorera inyishu cyane cyane berekeza muri kazoza murundi niyo yatomo yati basidukane niyo cyane berekeze muri assurance BIC imiryango mayugo nuko tugushimire cyane turabashimira unaturamukirize hari abo wasizeyo nasigaye twe turari kugira ngo dukomeze kwibutsa abadukurikira ko muri assurance BIC ibintu bimeze neza kandi bari mu kazi kose mwakoze cyane kutwakira muri studio za PJ Classic FM matumira kandi zogaruka aha ni muhira murakoze cyane asante sana